ariko koresha umwanya nadukoranye ikiganiro imbwa loko mucongereza bavuga ibyo nabibonye zomwitwarira aho sawa ubu twaje kubabwira ubu tuje kubabwira by'ibitamo dufite nawe we ibiki ego gusa uyu ni imbwa nyene no gafise umurizo rega imbwirangwa n'ubwoya na office byo najo ivyo ndabifise umurizo nakanwa kiwe nese bamitango ni sutwa ntuzo nyavyemerera umurizo arawufise turabitse ariko umurizo wiwe aho uri babyumvise umugore yaragaruka cyose ndamutabura n'ugwembe je ndanga umuntu anzanira umugore wawe ni bibi wawe no mugore wanje asharudya mu nyumba lakini mwaravyumvikanya aragaruka an English speak now yeah your farm yeah gondo naba nkosora is your my queen too werekana jewe is your my wife too bisigura mu kirundi umugore wawe cyangwa umukunzi wawe urumva kamanda gusumye icongereza mugabo ko iri nimburu ongereza natumira nabwira abantu bazoze mu giteramo cy'igitega reka toze mu congereza batumye turi mu Burundi avuga cyahe avuga igiteramo cy'igitega avuze mugabo ni mu congereza nabivuge jewe cyanda mu bishobora ko mugabo nibyo je turimo cyose ni cyo kiganiro yatange imbere ya kamera ego nibyo bifuza ari kumenya rero an English sawa is your fancy me Komanda alias Kabateri yeah I'm very easy BAODENI sinade yeah is your concert and Gitega yeah speak now 2020 ajebwa ni mwabingishije mukuvuga icambo uri kumwe na jewe uri fo gukoresha hapo wavyumvise kwanza Komanda mama yake asharudia umbiritsa yaragaruka n'ubujyana muhira iwanje wana zikuri shetani diable rouge none nareka no kumwerekana imbere y'urushingiro tugire mariage nakoze n'ikiganiro kuri Wakala TV ajya warokora wambwawe inozo wambara ipantaro bagutije n'umupira w'imbe ukamega turi muri Europe wavyumvise wa numoto navyumvise wewe Komanda ni remorke wewe umutwe ni remorke ushaka umutera uyu ni imbwaraga ushaka umusambu yakoresha aragasibijumbu hanyuma rero mwarasubiranye uragasya ni isoya reka ndakurabira nka chikinorisi kabisa bakubwo basubiranye cyane yagiye muri yo gura Kamanda byatubwire byigiza mu gitega umumarayika kandi Kamanda afite umugore mwiza usumbya nabandi basitari umugore wese mu bicaye mwiza ni mama wanje One two bakunzi bakoresha umunya media mweze fresh muri bo ni Mr Tugesho ni Suta Shawa Mr Vuguta vyumye na Kanyamuji nibaza ni byinshi cyane munziko kandi ndazi yuko mu nkunda kandi munyizeye rero imbere zanyu muri ko murabona abantu batandukanye murabona BAODENI sinade umwana w'ingozi Yesa BAODENI nigga from Gozi nimzuka twagiye kwanza iyi ndirimbo kabisa nimwe kuri 0 bavyangana bavyemera bose nico kimwe rega kuririmba niko kazi kacu BAODENI alafro Komanda nga kabisa yeah niko bimeze na Komanda Supreme vipi Komanda umeze neza
Pipi ni chupi, urumva ichupi ni baby. Ichupa ni. Hapana, yari ichupi ni baby. Ni inzoga ni baby. Ni remix. Oh yeah. Oya mbona ivyo niko ari ichupi ni baby. Ichupi ni baby. Oya ichupi ni yake. Kumbe ni mumvirizi na chupi. Chupa. Eka, ni kiumwana wa. Noneho ni biya. Biya. Tuwe. Ariko bavuga ichupi ni baby. Ni chupi ni baby. Ariko turi muri biya. Ya. Muri chupi tude muri biya. Ko wita amare icyo novuga rero. Ego. Ramutsa kwanza abantu. Mugabo turababwira n'amateka yacu uko abaremereye man Amateka yo turayashika ko yingiye kwanza tumanze ariko koresha umwanya nadukoranye ikiganiro imbwa loko mu Cyongereza bavuga aya mu bivyo ni mu byahenga umviriza ibyo nabibonye zo muri twarira aho sawa ubu twaje kubabwira by'ibitamo ubu tuje kubabwira by'ibitamo dufite nawe we ibiki ego gusa uyu ni imbwa nyene no gafise umurizo rega imbwirangwa n'ubwoya na office vyo ndabifise umurizo n'akanwa kiwe nese bamita ngo nisutwa ntuzi we yarabyemereye umurizo arawufise turabizi ariko umurizo wiwe aho uri babyumvise bumvise turi kumwe kandi na afande ndembe Muswati afande Muswati wawundi bagira bafate nkacinda bakura habi ariko wewe shukurani apunda ugambanyi ni jewe kabisa natenda kuvuguta vyuma vyuwe gusa ndifuza kubona amaso yawe mu kiganiro wewe nayizobona ndazi kuri gihuna ugwayirukako urukakwe nuruki uzorubaza abantu tubireke twaje mu byatuzanye yarambabaje imbwa byatuzanye iki ni cyo kiganiro cyose urabizi nawe mbe ndabizi umugore yaragarutse cyangwa ndamutabura n'ugwembe genda nk'umuntu anzanira umugore wawe ni bibi wawe niwe mugore wanje asharudia mu nyumba lakini mwaravyumvikanya aragaruka an English speak now yeah your farm yeah gondo kaba oya nkosora is your my queen too werekana jewe is your my wife too bisigura mu kirundi umugore wawe cyangwa umukunzi wawe urumva kama ndagusumye icyongereza mugabo ko uri nimburu vraiment ndavye mu buryo bahugukurimba y'umurizo nimbwa y'umurizo ariko gusa koresha umwana icyongereza natumira nabwira abantu bazoze mu giteramo cy'Igitega reka toze mu cyongereza batumye turi mu Burundi avuga igiteramo cy'Igitega avuze mugabo ni mu cyongereza nabivuge jewe cyanda mu bishika ko mugabo turimwo cyangwa icyo kiganiro yatange imbere ya kamera ego cyane bivuge ubikora nukuri imana yo mwijuru fata telefone oya telefone ubiriza avuga n'abantu bazoza mu giteramo gusa mu cyongereza twarenga turabiwa ye manager Eric oya ugabishapo ye manager Eric Eric yo muryo mukopo kwera oya ye manager yaje mu kabare kiwe warabyumva ego Eric yakoresha icyo bita avuge ye ahamagaza abantu ego English slang quit do you understand tanga bayifate jewe ni wabivuga ndayigombora ku bihumbi 10 take my phone ndayigomboza ibihumbi 10 fati izi pave zose ziri ngaha iyi mitwe y'abantu agatumira abantu mu giteramo cya 14 Igitega telefone ndayigomboza ibihumbi 10 ariko nawe ne bimunaniye atanga iki
yinukiza mu busaswa niyinukiza mw'ijambo sibyo oya ndio kupata mtangaji huyu sana jiamini sawa muchongereza tumvikane hinge kwa do understand hinge kwanza atumira abantu mu giteramo le 14 igitega kuri Sevalante sawa yavuga makosa ni abitoro avuga ati nta bindi byinshi mubwiye atumira gusa abantu ego igiteramo tugifite turi babiri atangwe kwisa aravuga ati waravuga gucogeza ati ndatumiye abantu igiteramo caje na BAODENI takini ni igitega ntari ibindi ego le 14 ego amarero tugivuga 24 oya ni wewe ni wewe twamere ni wewe gusa ni ubanza kuvuga ego ibyo nibyo bifuza ari kumenya rero an English sawa is your fans me Komanda alias Kabateri yeah I'm very easy BAODENI sinade yeah is your concert and Gitega yeah speak now 2020 ajemka ni mwakingije oh yeah none ko 24 oh yeah yavuze ko yabayivuga rese yabivuze none ari ikiganiro numvise 24 ati arati the big fizo impuzu byo tangwe eyo ndacanga nawe ibintu byiwawe bya telefone bindi wa muri ivyo yaba yakunaniye vuga turacyaba ntaraheza okay sindavuze none if you now my friend yo hi guys people is the country Gitega people is country Gitega welcome concert my name BAODENI is Komanda concert is Biya. Your song Biya. Your song Biya. Komanda nabitu kuba imara ngosora. Yeah, to enjoy. Coming. Enjoy. Muze. Ya babishoboye cyangwa byabanani. Umbriza icyongereza ifyo Gitega wegera hariya wa mushenzi. Oya namuntu abo mushenzi kuko we uri for 17 abyumye kuko we niwambura marori na n'umunsi reka nzoyambura hanyuma rero umviza rero ndakubwiye ko oya hinge kwanza gatoya BAODENI Komanda yagutsinze ntiyagutsinze Komanda navuga ukuri yagutsinze ufite telefone ni wabivuga niyo turi mu vy'akazi umviriza dufite show je na Komanda itariki ya 14 kuri Sevalante igitega ego amikini naco tuza tufise abakamu from babita abavakansi nawo mukiriuti babita ingenzi abarundi ba Madame Jo bazobajinga ilifo aro nundi mukinya komeye bamucorere uyu umbirize rero hama rero kuri jewe igituma novuga gutya no mpamvu ibintu byo biryoshe ya azoba harimo nundi muntu bakina na Komanda komeye kandi turi kumwe no ngaha Muswati president uvuga ari president geze yazanye mu president nawe nyazo barimo n'abandi benshi no president wae cyo Muswati yakunda abagore benshi mugabo n'abagore akomoka mu gihugu cyaye ana bagenda bari gusa je naho oya Swazirani nje nakamubyiye ego samubaze nawe mubaze nje nari mu Muswati cubabwiye igitabo kitobera neza nakacameni Darusha taritaba Imana mwakira ahubwo tuname dusenge eko ubusutwa bro onama kacamani twamunami oya dufukame ni byo babyize aya twaheje tumwibuke kandi ki ujya yari intwari atugize guca ni sawa ego twarakinanye sana ara video ndamwibuka ngo no yagutanza atari byo bari kurinde so rero
mubaze kwanza rushwati ngene bipanze anahababwira naho bizobera n'amafaranga kwinjira sinambeshi mingana 2000 bizotangura saa 11 ya urumva ukonye bizogenda kabisa bakunzi bakoresha ama media mu bisanzwe iki kiganiro gifatiye mu giteramo kizo bitariki 14 kuri Saint Valentin Gitega aho bise kuri Mystic we mu kuvuga icambo uri kumwe na Jerry fo gukoresha hapo wavyumvise kwanza komanda mama yake asharudia yaragarutse n'ubugena muhira iwanje wanda zikuri shetani diable rouge none nareka no kumwerekana imbere y'urushingiro tugire mariage nakoze n'ikiganiro kuri Wakala TV ajya warokora wambwawe inozo wambara ipantaro bagutije n'umupira w'imbe ukamega turi muri Europe wavyumvise wa numozo navyumvise wewe komanda ni remorke wewe mutwe ni remorke ushaka umutera wewe ni mbgaragasa ushaka umusambu yakoresha aragasira ijumbo hanyuma rero mwarasubira uragasya ni isoya reka ndakurabira nka chikinorisi kabisa bakubwo basubirana cyane yagiye muri yo giye kuraka amato gatuvye byigiza mu Gitega umumarayika kandi kamanda afite umugore mwiza usumbya nabandi basitari umugore wese mu bicanye mwiza ni mama wanje ucunge koresha umwanya ashaka kumugura umugore wawe kandi koresha umwanya uzoze wirinda hanyuma rero koresha umwanya kandi rero igitamo kizobera Gitega tunababwira no ngaho turakora arakabare gashashe kumwitwa Yurike wa Yurike babwiye ni barabara aho riri bavuga Yurike mambo vipi ni wewe tena Yurike n'uyu no dushaka kubona cameraman yinjika rero kwa manager wacu afisa amatama y'ingurube yahinze akapemba Jina kabenzinga hapo wallahi ila ni hela Muhammad Rasulullah. Assalamu alaykum. Wa alaykum salam. Rasulullah. Hapana nasura. Arasorora. Gabereke ntaza n'abantu bagingurube. Abantu ingurube bafise amatama nakoresha umwanya. Nta matama ngira ariko. Ahubwo abantu bagingurube. Iwanyu mufise akabare. Koshimanyongesha kwanza Yurike. Ndandamushikira ko turacayaga gatoyi. Ndamushikira ni gitamo kizoje mu byo muri. Uyu mutama igituma nyikura. Namuremereye. Nabibu remera upima ibiro bingana kamande aguma mubaza ibintu byinshi kamande urabizwa aguma kubwina atagupiga igicu ko akazi imana kaje ndafite mu kanwa heza vre ama umviriza rero babwiye kwanze gitamo ugira njya kinyuma kai watu ashwana kwesha umwana watu bafata ushwana tujyaga turi serie tava bibindi bintu byo gushwana sawa niba serie ne yicare rero tuya cyane sindamunica nga ari kuri po ngomba yonki sawa umviriza bana wacu twirere igiteramo ndibaza muri ko murabona afishe ngaho irikirarengana ndibaza murabona ngaho afishe ni Gitega abanyagitega mwese mubwirizwa kwitabira ico gitaramo cyo kuri Saint Valentin naje niho nzoba ndi na cameraman wanje ivyo ni ibintu ewana uyu mutiba afise amasonyi gihuna azoba hari umukameraman agomba yikora hano kereke pare azoba hari afise umushatsi umenga ni gisaho umwavu azoba hari Medusa yambaye amashesheti ku sandari zashaje ariko gusa icyo ndabashimiye gusa nuko mutabona ibiri inyuma ya kamera kwinjira kwanza ni 200 ikwinjira rero ni bonus kila mtu na demu wake na demu ni baby yo inzoka ni baby turi kuri bia babwiye kwanza wazoba hari ombiriza wewe wari igiturire wewe cyane kora barabaronse silver award bande bari ya nyene barya nyene abo tuzi twebwe mugabo intura bayuti nziso kwa publicity abo ego barya ritubako
aho kamanda vurugana namanda babwira kamanda gusa nagoye numupapa ubumugabo ari brochette rikarajya naje kirita kamanza umusomye nkubiti basoma ijambo ry'Imana bagasoma imborego zigasoma ugwagwa ama rero ikintu cyari yenda gusavye ikiganzo kibatinze kuvyo turi kubwa kama tumwisize twohwera kamanda azwa mu comedy wa mbega twemera mu Burundi kana kinari serio baguma kitukija gwashaka ngo tuba twakina comedy then umuti dufite ibintu byatuza komanda nwa mata mugabo acavurugana kandi komandiriza darira nk'umwana babwiye igitamo kizobe akoresha umwana oya igitega 19 abakunda na papa uzo numero jewe koresha umwana grand frère turakundana inzoka ni baby ubu nayo bayita ipia ni baby komanda ni giki wishimiye kubona baguhamagaje muri ico giteramo cya 14 washimiye abacoruganije ni jewe na BAODENI turi babiri imitwe ibiri kandi kamanda n'umuntu waje kuva twafite ni filime twakina kuva kera 3 seconde kamanda ni mama wanje yari kamanda yanize mama wanje na papa wanje unimesha muziki bi wai tukamenu ja producer wa Diamond Liza umva Liza amugiye kumukorera Liza na Diamond ari mamuko kandi twataka kumukoresha Diamond yatenga ntacha basumba oya kandi tumusumba na turamusumba mu Burundi n'umuntu wa mbere ufise ama views kandi nkurikiranwa none umva gute aha babwira abantu twabibutsa abantu b'Igitega bizobera kwanza uyu uzi office twaturunga baje bibooster vuga none oya uyu n'umuvugizi wacu twubaha cyane urusha kunyicarika utamaruswati ndamicari onse mwakanyonyo beba ntari kwandi simu mwana aremereye mwakanyonyo bebe ntari oya fasha unabona mutero ndiko namuha makonzi muri filime ndiko turakina muswati wewe wishimiye iki kubona ugiye muri ico giteramo ndibaza nico giteramo cyawe ca mbere washimiye iki ukija kuri afishe ya kiya giteramo ca 14 mu Igitega oya si ca mbere kandi si ca kabiri kandi si ca gatatu ni vyinshi mubatse wakimujanye muninde none wenda kwita gute n'ubwana wanga anyita papa akwita papa umugore uyu n'uyu umugore wanje ni nyina wowe ni nyina mugabo ikibi rero namambaza mamica atumye abyana n'umugore n'umugabo mugufi nk'uyu uyu ntarambwice yamubwiye ni umugabo wawe umusumba burebure ariko umutwe afise umbiriza we mama ntabyo arambuye niyo mpamvu niyo problem fermera posho nzo gukwita ndakudega kwa mama umwana afise ivyanwa nyisuguru yebe ninese ndiyifura afise ubwanwa nyiki yebe impeni afise ubwanwa nyiyebe igiye kurisha muci babiboye afise amabere y'imene damo peyi Burundi je bambarize uyu niwe muvugizi wico gitamo ngene dutegeza kugenda byose umuvugizi oya atwatunje muri regrema de la gouvernement de la paix du Burundi tu comprends namaso nk'umunyaro mata unwa ragucanganya mu mutwe umbiriza afise nga umureko amabere y'imene canke intama nabiri utabufuse buke nkikiri mu ninga no nga babibonye gusa uyu mungu ndamukunda nimburu tagira brochette ari mitiko ivuye Dubai badalefonye yote ayo we micro ishabion ego ama ikintu gihari izor brother mi Komanda Gustave Nizero. Do you understand? Komanda CPM. I am very good commander.
Commandante. I am just Arias. Che Guevara, Rutwe, Kabateri, Ambassador, Izoro, Patras. Izoro, Big Boss. Do you understand? The Big Boss is from Bujumbura. Do you understand? Yeah, Izoro me. I'm sitting here. Izoro bar. kumwe na boss kuja kangahe mwe kuja kangahe Baraja 200 kuja 200 mu kinama ndababye abanyakinama bose muri Katolika aha niho turi nomero zingahe gabashe ngaha Numero nazo zikamana baraja zingahe nimero 10 nomero 10 ibara baraja kangahe Ndagwa telefone 200 baraja 200 mu kinama Erike niho tuzaturabinywera buri munsi samedi dimanche kabisa n'amapotage yose arahari ugomba kamanda baudeni hanyuma abandanya rero dufasha n'ibitumburo birahari fata jambo n'ibyo bitumburo koresha n'ibitumburo anye tubigita gutya na Erike aracho kubona ibintu bikenewe Erike urabona ibintu bikenewe no ngaha urabibonye ari potage n'abitumbura bihari Dabitumura abavakansi bakunda mubaze uyu nge ibitemo muswati igiteramo gipanze gute cyari 14 igiteramo gipanze fresh kandi kudimwe bihangange bikomeye nka Bauden Sinaden Komanda Kabateri Rutwe kanda kurije n'igitumbura oya inda kamanda banza avuge igiteramo nabye nariye potage mja brochette kwa Erike unyigimba ibitumbura nkande ngurira brochette boss ya je basima ko je mabo gatoyi mabo yasinda ndundi je nkunda ka brochette Erike bandanye baje kabateri baramuzi bandanye mugapana comedy we Komanda reka muswata duteri atubwira ingene biteguye basi vya le 14 we manzi ufungure sha mugabo brochette turayishaka uri boss hama igiteramo kipanze neza kimeze fresh kandi kimeze good harimo aba manager bacu ba Erike bande urabona Bauden Sinaden numustari wacu twemera gose kandi umurigent so wavuba mu muziki urabizi na Komanda Kabateri umukomedie mu regent nanje muswati papa ndi kumwe na papa yamvyaye muri comedy ndazi imyaka yamvyaye ko si Mikey ni myinshi gose nrakije na Kacha Menda natanga gukinisha nandi umustari Kacha Menda si twatanguye gukinana video yitwa gute ngo mpuye niyo nzoka yari ifise uyo mutwe bakuvuba utuvumbuye twanyegeje ubugari wewe uri muvumbuzi ntaco aramusubiriye ntuze hama ikaduje tuduge kwijambo basi kugira ijisho ryayo yatukura nk'isosi comme ça ya usomba ishati za professeur mu ngende afande urabizi ndi afande muswati aziko na manago haya makonzo turi ko turakina amafilm cyo bimariye byose hama turatunze igiteramo kizoba cyo 14 ku munsi bakundana ego ufise umukunzi wese karibu n'utamufisa zo muronkera hajya nyene kuko kila mtu na demu wake n'utamufisa zo muronka hajya bazobabuzwe baje bakababura bababwire n'amafaranga byose bavyumve ni Gitega kwinjira n'ibihumbi 2 amasahani saha 11 ni makabuce aho bizobera ni kuri ariko kuratirisha sindiko ndatirisha basome na peza soma nje ndiko ndinza mu message w'abantu banyandikiye sindiko ndatirisha era itari na abana baguma basarisha urabizi ko namana gwa amakonzi no muri film ndaguha amakonzi nuko mubabarira miganiro ego usomera inge barimwo turi ni mukuri Mystic Restaurant bayita asubiremwo mbwa nivyo asubiremwo ibyo avuze koresha ino affiche mbwo ifo babyumva ni kuri Mystic Bar Night Club harimo bande yangi ninde wewe nivyakunaniye none mu ntibakubajije nivyakunaniye wagombuje 10,000 yakunaniye kujya 10,000 oya nariye ni phone baracayifise nibirahera yakunaniye kujya ushagutirisha wewe arico bita
kudebureya umunyeshuri urumva harimo aba invite barimo urumva harimo Bobo Box comedy afande Mswati na cool mucho cool mucho izo izi uyo muco nuwahe n'abakomediye bakaririmba mba na underground mugabo ni nabana buye mugabo dushaka kubateza ndashaka oya ni kalu kalu mucho none sabana bego abye benshi ego cyo mu ndababwira abantu bose b'Igitega n'abantu banje kuva kera gorera mu 2004 n'abafanzi banje ndababwira ati bose baze barabe Kamanda muri agent wacu umuntu kurya kantu kakaheze kumucira mu ijambo umuntu wacu Kamanda twemera wamuciriye mu ijambo kandi si fresh n'abana burundi bubaha uri papa ndabamande kubahuka jana guceko jana niko ndibuka uri papa mugabona banda kubahuka abarundi babanyakinama ndazi wakunda kidumu moto yavuga enjoy moto yavuga vy'Igitega turi mu navuge rero nyakubahwa n'ubwanwa nkari kirose hanyuma rero bana abanyagitega bose karibu tege 14 z'umuso ukundana wesha umanya bazomubona je bazombona Kamanda wewe niwe nka directeur wavyo Mswati ngani hari ariwe president n'abantu beshi yangiji n'abantu beshi na Eric muco no bita urani ni karo le comedy amwe na muco le comedy bari muri agaco comedy ninjira naka bari 2000 na Eric ni hazobari ari manager wacu mukuru wo kuduha amamodoka zimbye gatugiremo ko hasanzwe ari umudandazo w'imodoka ntibabone ngo yugura akabare uyagomba abantu bose bifuza nk'ibintu vy'imodoka zo gutembereza kameraman reka na Eric nga wa mukameraman abizi neza ari uyu ni Eric uyu ni Eric ane nyine waka kabare yugure ngambo kinama kujya 20 n'ibitumura birari biryoshe ari kujya 20 Ahandi kujya 20 ayibone kujya 20 mu kinama ni hefo gato yugirushe kukaburimbi kujyo kwisenge nano achacha twugwe tuzoza tunywa agacupa abakunda baudeni Kamanda Mswati zaza gushora Eric dufate mu gongo kandi Eric ari mu bantu nyene bazodufata mu gongo duha imiduga izimvye kugenda bwaza zodandaza imiduga muravyi mwibariza umva ivyo navyo no hagarako cyane so je abanyagitega ndavuga ati karibu ama koresha umwanya w'umuntu w'umukomedie azwi cyane kandi arabwa cyane agakurikirana cyane kubera iki wambaye ipantaro idashika ku maguru kandi yatabaguritse none ngonga anye vraiment tukujanye kwa bibaye Igitega cyane Ngozi akabona ukuntu umuzukuru yambaye impuzu ahantu tunambwira ko bamfukamitse atari ego none bamfukamitse kiratabu kubesha ni byiza cyane ni bibi uno ni byiza umiriza wozoja mu buriro ndabibona n'ibintu wanabesheye umiriza n'ibintu wanabesheye amakoresha umwanya abashaka umuduga mwiza kukabeyi gatoyi bamubaze Eric manager abatanga imero yibaza bamurondere azobaho umuduga kuko ni manager wacu ariko gusa just no bibiliya ibintu biboreza kuko tenda kijicu gusa akaviva n'akamarti bakatora ngaha ego nakainekshi sawa pastor ego umugore ariko arahameze neza umugore ni mama yavyaye akavyara umustari ujya mwita umukunzi cyane rubavu rwanje ya soya muhamba yauza kidogo egmana se rumeze neza meze neza koresha umwanya nitwoza kugendera ukabareka ngo tugende tutakuramo kije gatoyi ariko ndashaka ndagukeze kwanza ku kabare hari abantu benshi uzofasha bazoshaka kwivuna akanyota cyo kwivuna nyene guterama ego bizogenda neza ndetse ndumvise yuko usanzwe ufite nati yo kudandaza imiduga ndibaza byose biri mu bintu by'iterambere vyawe birakwinjiriza birakubeshejaho nike kintu rero nk'aka kanya gatoyi ku mwanya muto kuko dusana basozereye wobwira bari ko baradukurikira jewe mbaye nje kwanza kubashimira koresha umwanya ko ni ryambere tubonanye kandi waduteye agateka kuza ku kabari wanje ni gashasha aracari intango ariko
ibindi biri imbere kandi mwakoze cyane urabona abantu ni benshi bariko baraturaba Kamanda yariho witwa Fande Muswati nakoresha umwanya na Baudeni abona abantu banje kabisa bamba hafi nanje nkababa hafi je ndabashimiye cyane kubera bama turi kumwe imisi yose samedi dimanche bazohore baza ngako kabariki wanje bari kubasatirizi oya n'indi misi isanzwe amasaha yo ku mugoroba urabona kubasatirizi ni kuri vende nimero 10 muri Kinama Bubanza kwibarabara ry'amapave rimwe hepfo y'ishengero ya Gatolika. Urakoze cyane Eric, reka ndagushimire cyane nongera ntumira kandi abantu bariko barakurerana ikiganiro yuko bogenda sa ari mu bantu ba mbere Afronis imiduga abantu baba diaspora bava za Amerika zahe cy'abantu bari nganye mu Burundi bagomba kugura imiduga rero sinzi kwa kimubajije yambaye yacu bagesi tuzoronderana twicare tuyage neza kuri ivyo bintu ahanini akaduga ashaka gucapa ego tangi nini nk'icyo Baudeni avuze genda umuntu ku miduga kabisa ngo umuntu yiyemera mbafise imiduga nyene igezweho ngurisha uyibakeneye yo chatora inbox yanje ni 79 875 169 na niyo WhatsApp yanje kabisa 79 875 169 igituma ndabivuze uko koresha umwanya erike twe tumuzi kuva kera mu manager wacu iki kandi nk'umuntu azwi mu byo gudandaza imiduga so rero turose umwanya wo gutucana nayo kwa tuviwa byo ukora navyo ko bishakure n'abantu bari hanze bari kure y'ibindi bihugu byo mu Burundi bazanga abaganga kugira baronka ama déplacement bari bien akumva adresse bayoroshe ya uko nyene yuriki nuko nyene reka ndabashimire cyane behind camera ya Pax Alaba bye.